kandi bimpa nanje kwibaza ico kibazo. Pega nyene byagenze gute twebwe? Eske aho tugeze uyu munsi niho twakabiza kuba tugeze? Nza gusanga aho turi uyu munsi so twakabiza kuba turi. Hariho imyaka twashoboye gucungura abandi bamaze bariko barizungurukako. Mugabo kubera yuko igihe cyose Imana iplasa bare hejuru bitewe na manda na mission yaduhaye, twebwe nkajewe ndabiravye ubundi saa twakabiza kuba turi. Twabiza kuba turenga aho tugeze uyu munsi. Mugabo ngiye mu bisanzwe uretse jewe, hariho imyaka myinshi inzige zitaroswe ngene zirya ibijanye n'ivyiza Imana ategurira yereko. Impamvu si kubera ikindi, si kubera ko turabahizi kuruta abandi, si kubera ko dusenga cyane kuruta abandi. Ndaza abantu basenga kuruta ko twe dusenga. Mugabo ndashaka kubwira kimwe maze kumenya abandi benshi batamenye. Twamenye amabanga y'imhemu benshi bahishijwe. Ibi turiko turavuga vy'ibicaniro, ivy'amarembo, ibi vy'isokwe mu buryo bw'imhemu, nivyo tugiye kuzovuga kubijyana n'amareclamation. Narafashe umwanya ndiga igikorwa c'Imana cyose kije gifise umurindi w'ubutabazi ku buzima bw'abantu nticamaze umwanya munini. Muzosanga abantu Imana yari mu ruhande rwabo ibikirakoresha ivy'ubuhizi n'ivy'ubutwari bisukuri tubona ko ari ivyizigiro ari ubutabazi. So abakozi b'Imana barakubiswe imyereka uyu munsi bamwe ntibacumba bagifise n'akanovera uburyohe bw'igikorwa c'Imana. Abandi nabo baragurishwa, abandi baranyagwa, abandi ntibazi n'ivyababayiko. Nangura kino gikorwa hariho profesi yari yaravuzwe imbere yanje ku bantu baje bahaguruka imbere yacu. Imigwi y'abajene yaje hagurukanye umuriro. Hariyo nibuka abahungu n'abakobwa bari buzuye mwe mu Imana bashika mu vyo novuga benshi bifuza gushikamo buzuye umuriro wa muhemu w'Imana. Uyu munsi ntabwo tucumva. Mugabo ngiye kugira analyse nza gusanga benshi ntibigeze bamenya aya mabanga tuko turavuga. Ko hariho amareclamation spirituelle, ko hariho amabanga y'ibicaniro, ko hariho urudandazwa rukoreka mu isi y'imhemu n'ibindi vyinshi tuzogenda tuvuga uno mwaka. Ibi biri mu vyatumye dushobora gucungura imyaka inzige zobaye ziriko zirajya ivyacu. Kandi ku muntu azobifata neza, ku muntu azovyitondera, uyo muntu azobaho yongera besheho abandi. Iyi conference ni kubashira kuri fonu kuba ekipa, kubahuma, kubaha ibigwanishwa vyose mukeneye, hama mugene mukubita umwansi ave mu vyanyu, ave mu banyu, ave mu runganwe rwanyu, ave mu kintu cyose ijuru ryabasezeraniye. Abami ba kabiri 8:6 imbere kwa soma mpera tusha umuntu ndi wawe. Abo muri kirute y'icongeze nabahaye inkuru mbi, mwebwe ngoma ndabaha inkuru nziza. Abo muri kirute ambere y'icongeze nabahaye inkuru mbi ivuga ngo mwijuru ntibabakeneye muri kino gihe. Mwijuru babakeneye mwisi, apana mwijuru. Yabaye inkuru mbi vrema kuri benshi. Vyakwe ningene dukunda ijuru. Uzoza ryari Yesu mwijuru hari umugwa wama. Vrema ndabizi ko yes we live as heaven matters, ariko inkuru mbi ntibadukeneye muri kino gihe. Uwotaha ubunyene mwijuru muri mwebwe ndiko ndabona ngaha azobahemukiye Imana, azobaduhemukiye, azobahemukiye aho muri runo rungano. Ingene bandaba uja gukora yiki? Hari abanyavyaha bari yo mwijuru, hari abagwayi bari yo mwijuru, hari abakene bari yo mwijuru, hari abari ko bara zungerezwa n'ibice nk'ibiri ya mwijuru.
abo bose ndiko ndavuga bari hehe ngaha rero mwijuru mbwira umuntu n'undi ati nta butumire mu batumiwe wewe nturimwo hari abandi bahejeje igihe cyabo cyo kubaho abo nibo bariko barahabwa ama invitation wewe hamwe ugenda umenye neza yuko uzobura umuvumvyi mbwira umuntu ati ndanse kuba umuvumvyi mwijuru mumbere ndanse kuba umuvumvyi mwijuru ariko inkuru nziza kuri mwebwe yeba inkuru mbivire makuba mu kitambe mwebwe aho muri cya kabiri inkuru nziza muriteguye kuyumva muriteguye kubyumva icumwasi cyose yagutwaye inkuru nziza ndagufitiye nuko hari itegeko rigiye gusohoka muri ndwi yuko gisubizwa eba abantu Haleluya. Umviriza. Nyarukwiza mfise umwanya mutoya. Nuko umwami abibaza uwo mugore. Umwami abibaza uwo mugore. Nawe arabimudondera. Umwami aragiye kubikubaza. Umwami aragiye kubaza ivyo wibwe, ivyo watakaje, amateka yawe. Umwami aragiye kukubaza nigiki kitari mu kibanza cacu, nigiki watwawe, nigiki wibwe, nigiki bagusavye usanga bagitanze nigiki warenganirijwemwo, nigiki wabeshwemwo, nigiki umwami aje kumubaza uwo mugore arabimudondera. Devoir ndabahaye deyade ndabahaye genda ushire ku rupapuro ibyiza vyose ibyo uhoraho yari yateguriye ubuzima bw'iwawe, amasezerano yawe, ibyo uhoraho yari yarashiriyeho ubuzima bw'iwawe, genda ubitondeke kuko iki nico gihe cyo kubidondera umwami, nico gihe cyo kurenguka tubimubwire uko bingana ntameze neza muri kino kibanza. Arabimudondera acamuha umushikiriza. Inundwe dufise programme yo guhabwa umushikiriza. Vuga nk'umushikiriza. Vuga nk'umushikiriza. Umushikiriza harimo ikintu cyitwa gushikiriza. N'umuntu ahabwa igikorwa cyo kuguha ibyawe, cyo kugarukanira ibyawe, cyo kukuzanira ibyo. Numva men message muri kino kibanza. Uyu mugore munyumvirize neza yari yaragiye amara imyaka 7 i Bufilisitiya. Ni wa mugore w'umunyashunemu-kazi Elisa yazurira umwami. Umwami wundi amaze kuza atigeze kumenya amakuru ya Elisa, ahura na Gehazi amubwira ivyo Elisa yakoze, amubwira n'uyu mugore. Akirika aravuga uyu mugore araseruka. Ivyo nivyo vyitwa hekamaso spirituel. Amaze guseruka Gehazi abwira umwami ati wa mugore nako ndakubwira nguyu umwami niho yabashoboye kwiri kwimubaza, wa mugore arayimudondera. Umwami acamuha umushikiriza ati genda umushikirize ibintu vyiwe bingahe mpera tushubure none mubwire ngo atana kimwe kivuyemwo vyose, atana kimwe kivuyemwo vyose, amavuta atanima na rimwe rivuyemwo yose, ibitangaza atana kimwe kivuyemwo vyose, amasezerano yanje yose atana rimwe N'abari muri salle d'attente inondwi turahabwa umushikiriza. Mpera tusha umuntu heronge umbwira uti iyi ndwi yo guhura n'umushikiriza wanje. Je narizi ko muza kuba excited kurundi rugezo rundi kumenga ya makuru ntabaryoheye. Vuga uti inondwi ndahura n'umushikiriza wanje. Haleluya. Hari umuhungu wanje nabajije mu gatondo ati mbega nubu nta mufiance uraronka toyaye atawurindire ko nubaka igicaniro ngo nibaze ko ari ivyo nkeneye. Ico gicaniro nzokibubakira nyene muhure n'abashikiriza abandi. Iyo uhuye n'umushikiriza wawe ehigene bandaba. Haleluya. Barashobora gutegura urubanza rudasanzwe bakadepansa, kumbe ntibazi ko ariko badepensiriza wewe kubera ko wahawe umushikiriza wawe. Eba abantu Imana yashobora gutera uruhagarara igihugu cyose idafitaniye programa n'igihugu cyose,
ifitaniye porogaramu n'umuntu wayo. Muriko muraiva muri kino kibanza, genda umushikirize ibintu vyiwe vyose. Ndakunda kino kintu, n'ivyahimbuwe vyose uhereye ku munsi yahaviriye ugashita, n'ivyasigaye birakoreka adahari. Umushikiriza ahawe itegeko yuko bashiraho komite do kontabilite, biga bagasuzuma akantu kose ivyo bibagiye bavyibutsanye, ariko nta n'akantu na gato kabwirizwa kuvako, kabwirizwa kuburako. Ku vyawe vyose nimba uvyizeye, numva ameni yawe ibisazi hano hantu. Numva ameni imeze neza. Irukanga Yesaya 62. Somera ku murongo w'indwijera turagenda, nibazko turangiriza ngaha. Naho nyene numva amasaha yamaze kugera, nibazko ngiye gukoresha imyanya. Unyumvirize wihuta. Haleluya. 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 Mpera tushe kandi umuntu ndi umubwira uti ivyerekanywe vyose kubikwerekeye bifise igihe byashingiwe, ntibizobesha, ntibizoteba. Ubirindire wihanganye kuko bitazobura. Avuga ngo uvyandike, uvyandike mu ndome nini. Aka kantu karakomeye cyane, uti mu ndome nini, mu ndome nkuru. Ntuvyandike muri minuscule, oya, kuko minuscule barashobora kutabibona neza, ariko ivyanditswe mu ndome nkuru n'ufise ikibazo cyo kubona arashobora kubibona. Narinzi ko ndiko ndavugana n'abasavikazi b'Imana muri kino kibanza. Uvyandike mu ndome nkuru, kuko hari umushikiriza tugiye kugirana rendezvous nawe muri iyi ndwi. Ahatakintu na kimwe kivuyemwo azobidushikiriza byose, n'ivyimbuwe tudahari. Ngikije dusabwa gukora, ubaka igicaniro, cyo kwegukira ibyawe. Ku bijyanye n'amahikiramasiyo spirituelle, this is how we respond. Nguko uko twishura, twubaka ibicaniro vyo gusubiza. None nk'ibindi ko ndavuga, ashaka fu abantu b'Imana kera bwa kuri bano w'Aburahamu, ba Isaka, bandi ba Yakobo, ahantu hose Imana igaragariye ikabaha isezerano, aho niho nyene haca haba ikibanza cy'igicaniro gishasha bubaka batari bwigere bubaka. Ahantu hose bahuriye n'Imana niho hantu dusanga habaye ibibanza by'ibicaniro. Igicaniro cyo nababwiye ni irembo ry'ijuru, ni irembo rigukonekta n'ijuru, ni irembo riguhuza n'ivy'ijuru. Ari no tugomba tuvuge mu mwanya muto. Urazi umwana yanse kuza ku neza, bagereke bamuzana ku nguvu, apara ku nabi, kuko kameme tukavuga umuntu reka aravuga ko yaje ku nabi. Vyanse ku neza turabizana ku nguvu. Ngira umuntu rero ndi woti ibu nibijanye n'inguvu za gisirikare. Aho byakabe ni kera umwansi wawe akurabira hasi, agiye kukuraba gusumbura, agiye kukuraba akurangamiza. Aho vyakabereye ni kera ugumuri kurafyonyoregwa hasi. Iki ni gihe cyawe cyo kuduzwa, ni gihe cyawe kujya kwirasoro bayifondera hasi, ariko bayirekuye igaciduga hejuru, canke kurya bafata umupira bakawukubita hasi. Uko bawubabaza bawukubita hasi, niko baworohereza kuduga 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 kuduga, badatangirwa kuduga, badahagarikwa kuduga, batamaramara kuduga. Mpa umurongo w'indwi, mpa umurongo w'indwi mu mwanya muto cyane ko tuguma twakirikwa neza gatatu nyarukiriza.
kandi nawe ntimwemere ko aruhuka gushitsa azovyurira Yerusalemu akahindura ishimwe mw'isi. Sorry, imbere ko tuza ngaho 60 verset 7 naho twari kuhaza mugabo mpera kuri 60 umurongo w'indwi. Sorry. Imikuku yose y'ikedari izokoranirizwa kuri wewe. Imikuku yose y'ikedari, imikuku yose y'ikedari. Iyo Bibiri kirambwira imikuku, ini expression y'umugisha w'Imana, ini expression ya abondance, ini expression yo kugira neza kw'Imana, ubuntu buhebuze bw'Imana. Imana ikiravugana na imikuku yose y'ikedari igiye gukoranirizwa he? Kuri wewe. Address ububiko buninahaye hano muri nosi Imana igiye gushiramo iby'agaciro byayo. Agiye kuba we nuva meni meze neza. Uragiye gucika a living warehouse. Uragiye gucika muvyita gute hariya mu Buganda wanyu ama warehouse ikigega. Yes, mugiye gucika ibigega bigenda genda. Mpera tushe umuntu ndimugire ngo uri kigega kigenda genda. Uri kigega kigenda genda. Abafisi bigega byuzuye, abandi yo bakehaniwe bo ntibabakehaniwe, abandi yo bariko barabura bo ntibababuze. Iyo abantu bafisi bigega byuzuye, igihe abandi bariko baratama bo babari mu musesekara. Imana igiye kuduhindura ibigega bigenda genda hano muri nosi. Amashini mundo nyesku mwami w'abami. Ibigega vy'amahoro yuzuye kubatagira amahoro, ibigega vy'ibitangaza abo kwa muganga bihebuje, ibigega vy'indirimbo nsa, ibigega vy'intahe, ibigega vyo gukoreshwa n'Imana, ibigega bigenda genda bigirira neza abantu, abantu batabagwa, abantu babona Imana. Amashini mundo nyinshi. Amafizi y'intama y'Inebayoti azogukorera, azogukorera. Ubise usabwa azokurira igicaniro canje yemegwe. Mu Cyongereza havuga ngo we be brought for my altars. Isi Imana gusaba n'igicaniro, n'igicaniro. Ngibi rero ibiba iyo turiko turamubakira ibicaniro byo kwegukira ibyacu. Twagiye rero birivuga ngo nzokubahiriza inzu yanje y'icubahiro. Icambere Imana igiye kukubahiriza. Hari abantu benshi badatahura iyo Imana ikiravuga ngo nzokubahiriza. Urazi utarahura na injustice hano muri nosi niho ushobora gutahura uburemere bw'ikintu cyitwa kubahirizwa. Hari umuntu ataco baravye dose yiwe ikwire ntikwire mugabo kubera ko gusa yubahirijwe, afise uri hejuru yiwe, afise ubazina, afise wa telefone, afise umuvugira. Ntibarinda bararaba, ntibarinda barasuzuma, ariko wewe utubahirijwe bararondera ikosa aho ritari, barondera inyenda muvano ya ndyogo kugira ngo bakunanize, barondera ukungene. Urumva n'umuntu arakubona kuvubengo ico ciza uri kurarondera wewe nukibereye. Ntaza amajoro maze, ntazi ukungene n'umutwaro kuri wewe. Iki kintu cyo kubahirizwa, ikintu cyo kubahirizwa ndakere ko tucubaka tukongera tukacumva. Imana ivuze ngo inzu yanje nzoyubahiriza, bariko ravuga wewe ugiye kuba wa muntu abantu iyo tubahirijwe barondera akantu kose, iyuva ivyawe biriya na biriya, ariko igihe Imana ije kukubahiriza bamwe bahora bagusuzugura bakurabira hasi, batangura kuvuga kumwe babwira Marutirimayo ngo humura araguhamagaye, humura avuze ngo nugende. Bamwe bahora bakuzivya, bamwe bahora bakunumya, bamwe bahora bagakizwa ijambo rishikira umwami, nibo bose bavuga ngo araguhamagaye ingo tugende, ingo tugende. Abahora baguhinda batavuga ati bwa bundi buryo uramwegereye, bagatangura kurondera ukungene uravyumva batunganya nawe bagirana amahoro nawe. Imana iragiye kububahiriza. Imana
imana ikiyakubahiriza ngo bamvuge kino kintu ibi nama nabibonye no mu gihe vyaheze umviriza nukuri abantu b'Imana Imana yishimiye ntigera ihagarika kubapima no kubagerageza abo yizera igihe cyose yama ibapima yama ibagerageza ariko kandi ngo mbabwire ko benshi muzovugana afite intahe zidasanzwe zisiga imizere mu matwi zakasa mutwe barageze kuri tangente hagati yabo uravyumva n'urufu hagasigara intambuko imwe umuntu hafi gupika narababwiye ubushize kumwene igitero ca avesi jewe ngana gutya w'imyaka 30 ntayo ndakubwira uravyumva ingene avesi yaje kagarukira ku muryango w'umubiri wanje ivyo abandi batarinda kuruhira jewe ndabiruhira kera narinzi Imana yaranyase muga musanga ufetira nyizeye abi Imana yizera ibasaba Isaka wabo hano namwe Aburahamu yarafisezana yuko azoronka undi mwana Imana imubwiye ati shaka Isaka umwana w'ikinege Isaka Aburahamu yarabizi neza yuko nta wundi yasezeraniwe n'uwo umwe gusa donc uyo agiye vyose biragiye muga Imana avuga ati shaka Isaka ariko ndakunda Bibiliya biribwira ngo Aburahamu ntiyakekeranishwa no kutizera ariko aremeshwa mu mutima mbwira umuntu harimo ngo reka gukekeranishwa no kutizera iyavuganye nawe n'uyu munsi iri kumwe nawe iyagusezeraniye n'uyu munsi ntiyabivuyemo iri kumwe nawe babajije Winston Churchill premier ministre wa Angleterre baramubaza uko umwe nashoye kuresista ku gitero ca Nazi ku gitero c'abadagi ataravuga ati nta kindi niyo kote yabaye très populaire yavuze incuro zitatu bamuhamagaye abanyeshure bo mu ishuri rikomeye mu Bwongereza ataravuga ngo nta kindi numva babwira icyatumye nshobora kugwana nkanesha icyatumye nshobora kuresista icyatumye nshobora muri biro bintu nka neza aravuga ngo niki yabwiye abantu ati never 3 times never give up himuka bivemo himuki yonzorore himuka bisingukemo never birashobora kuba bidakunda inzira zose zugaye never quit never be discouraged keep on pressing Imana iri kumwe n'abantu bariko barasoneka Imana iri kumwe n'abantu batazunguruka ikiyaga gicukura ariko abantu baca mu kiyaga ngira umuhero ndetse Imana yaguteguriye inzira yo hakurya y'ikiyaga Imana yaguteguriye inzira yo mu kiyaga I'm prophesying to somebody here hari umuntu ndiko ndahuhanuza hari umuntu imuhemu yanje ikiravuga imuhemu yiwiwe Imana ntiyaguteguriye kuca ku nkengera hakurya hirya y'ikiyaga hari inzira Imana idutegurira hariya nyene mu kibazo ahita ducisa iruhande y'ikibazo ahubwo ahireka ikibazo kikaza hari kavuga ati inzira iri muri iki kibazo nyene iraha nyene icaha nyene never give up. Hallelujah. Nicyo gituma abubatsi b'ibicaniro iniyo adene dufise ndabonye Imana kukanyuma sini kugenda bivuga fatira mikrofone gato ngerageze gutanga akarorero kukanyuma hejuru urabona ngaha murahabona murahabona aratandukanye no ngaha swat uraza gutya cyangwa ugasubira ino hari abantu baraha mariage iraba canke niba ntiturisuye operation iraba canke niba interview barayemera canke nibayemera entretien canke entretien d'embauche barayemera dose barayemera canke nibayemera reka mugane n'umuntu muri kiro kibanza baranta hanze canke barangumiza mu nzu baranyirukana canke barama ikindi kiringo kindi
hano bashobora kubwira ngo tubwiza kugukuramo igitereko hatanu umwana afise ara hano Dawidi avuga ngo wantaye mu kinogo kigera kure avuga ngo meze nk'uwapfuye Zaburi ya 88 ariko ndafise inkuru nziza kuri abantu bara hari umwakiriza agiye gutumwa kuri wewe ingumere nk'unsubiza inyuma ngoma ngerageze gutemba nawe ugerageze nk'unsubiza hari sintembe yes iki nico gikorwa cy'umwakirizi wawe ugeze ku rubibe kurufu ugeze ku rubibe rwo kumaramara ugeze ku rubibe rwo gutabwa burundu ugeze ku rubibe rwo kwiheba ugeze ku rubibe hari umwakirizi aje kugusubiza hiyaguye aje kugusubiza mu bwiza bw'Imana aje kugusubiza mu kibanza ubwirizwa kubamwo amazina impundu nyinshi habakiri ivyizigiro niko Yobu yavuze. Yobu ndamukunda cyane, yavuze ngo habakiri ivyizigiro iyo igiti giciwe ko kizokongera kandi gusura kunaga. Ku biti byose byo byaraciwe muri kino kibanza cyangwa biriko biracibwa, haracyari ivyizigiro byuko inondwe Imana yagiye kurekura imvura igiye kongera kandi gutuma igiti cyawe kongera gusubira kunaga. Akene gusa kuba umubatsi w'igicaniro, aho niho twama turiko turagarukira. Aha niho hantu uri mugabo, hoya ntutera umanuka, utera uduga. Mbera tushumura uraduga. Yesu we. Oh. Okay, garuka muri Yesaya. Ku murongo 8. Aba ni bande baguruka nk'igicu kandi nk'inuma zisubira mu turyango tw'ivyari byazo. Aba ni bande baguruka nk'igicu kandi nk'inuma zisubira mu turyango tw'ivyari byazo. Kungena Imana ikira kubona muri ino minsi, ugiye kuba umuntu agiye kuguruka nk'ibicu. Ibicu ntibiri hasi, ibicu biri hejuru. Haleluya. Abavuze ngo aba ni bande baguruka nk'igicu. Urazi igicu cyuzuye imvura, niko tubona imvura iriko iragwa hano muri Imana iriko iragupakiramo imvura, iriko iragupakiramo ivyizigiro, iriko iragupakiramo amajambo y'ivyizigiro, iriko iragupakiramo inkomezi, maze uguruke nk'igicu. Inyuma y'iminsi mikeya, iyo mbonye igicu menya ngo imvura iragiye kugwa, abantu baragiye kukubona uje. Paul avuga ngo Imana twirurishije ukuza. Hari abantu Imana igiye kwirurisha ukuza kwa, hari abantu Imana igiye kuremeshesha ukuza kwa, hari abantu Imana igiye gutera intege. Ukuza kwawe kugiye guhumuriza amahanga. Iyo ameni yabo ntiyashize ngaho imbere. Abantu bagiye kumva kuza kwawe, batangure kwitega ivyiza bariko barasengera, batangure kwitega ivyiza bariko baraborogera. Abo ni bande baguruka nk'igicu, nk'inuma zisubira mu turyango tw'ivyari vyazo. Mwani majambo abantu hari bari baravuye, mugabo baragiye kugaruka. Hari bari baravuye, Imana iko irabamanura, mugabo baragiye kugaruka mu kibanza cyabo ari cyo kuduzwa. Narizi ko abantu bakimukira kibanza kuva mbere ya nk'inuma zisubira. Vuga ngo zisubira. Hari ikintu bakavuga cya continuity, zisubira. Bivuga ngo mani majambo ivyo bari bashiko atabizosubira kuba, ntuzosubira guprospera, ntuzosubira kuririmba, ntuzosubira kuvuga ubutumwa, ntuzosubira gusenga, ntuzosubira kwinginga Imana, ntuzosubira gushinga inta. Hari abantu Satani ahoza kujya mubwira ati shinga inta toya, sigaye ntinya gushinga inta kuko umunsi nashinze inta byaciye bipfa. Abantu bakagira ihaha mukajya gushinga inako, ashaka babivuze bashabona ibitero. Kumbe ntibabazi kungene bubaka amacroture de défense, bubaka ubwirinzi bwabo. Birivuze ngo uzosubira.
siko mwavyumvise uzosubira gutwenga uzosubira kuririmba indirimbo y'amaduga uzosubira vuga ngo nzosubira kugendererwa nzosubira kwibukwa nzosubira guhanagurwa amoso tuzosubira uzosubira gukayangana uzosubira kandi kuba igiti cy'inganzamarumbu uzosubira nari mvuze uzosubira kugurana amahanga uzosubira kubera inyisha bari mu bibazo uzosubira ntibirahera yabaye araguta akanya gato ariko agiye kukugarukako afise imbabazi nyinshi n'urukundo uzosubira subira haguruka ku maguru yanyu subira ungendere birenze rwa rukundo rwa mbere birenze rwa rukundo ndibuka igihe sing with me nakwizerera ko ndibuka igihe twahurirako ongera ungendere ukutigeze birenze rwa rukundo rwa mbere subira agiye gusubira ungendere birenze rwa rukundo utaretse ibiganza byawe ubwira uti subira kandi irindi rimwe ukundi umbaririre ukundi kandi subira ongera ugendera abana bawe ongera ugire neza abana bawe reka ino ndwi ibahuze n'umushikiriza wabo ibyo barenganijwemo ibyo batswe ibyo bibwe byose urabizi uhoraho kumuhereza mukuru w'iri hema ryawe ry'ibonaniro ukuboko kwanje kw'iburyo kuri hejuru mpagaze kuri kino gicaniro reka buri muntu wese muri iri yerekwa ahure n'umushikiriza we mu izina rya Yesu asubizwe ivyiwe n'ivyahavuye n'ivyahabonetse igihe atarahari uzobukoze mu izina rya Yesu Kristo amashimwe ku mwami wawe.